ndabaramukije nongera ndabaha nikaze muri iki kiganiro c'imvo n'imvano cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 17 ukwezi kwa gatandatu mu 2023. Imvo n'imvano y'uyu munsi idushikana mu Burundi aho tugiye kuyaga n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ejo aho bukera azoba arumije imyaka 3 ari ku butegetsi. None muri iyo myaka 3 ni bihe bikorwa yaranguye mu Burundi? Turaca hirya no hino ibibazo bitandukanye byaba ibijanye n'ubutunzi, imibano canke politike. Mugiye kuba hamwe na Siriyake Muhawe nayo. Samirana radio yacu dukunda cyane BBC gahuza miryango. Mu gutangura twashaka mubwire ariko atwumviriza mu majambo make ibintu mubona bikomakomeye mumaze gushikako muri iyi myaka 3 mumaze ku butegetsi. Umuntu akwajeje ivyo mumaze gushikako ni ikibazo kinini cyane kuko igihugu kiba kirimo ibibazo byinshi kugira hari abene igihugu benshi umwe wese arafise icaba yifuza kumushikirako kandi umwe wese ashaka bikorwa n'ingoga. Nakuvuga yuko rero umuntu avuze ati ibimaze kurangurwa ubwa mbere ubanza kuvuga uti intumbero yari yihe kuva dutangura kurangura amabanga. Ubwa mbere abizi yuko icivugo canje ni umunwa wose utegereza kuronka icyo ufungura, umufuko wose utegereza kuronka amafaranga. Hanyuma rero tuvuga uti mu ngiro ni iki? Gushira mu ngiro rero nico kintu kiba gihambaye. Reka tuhera ngaho rero mu by'ubutunzi turabe uyu munsi ico civugo yuko umunwa wose uronka icurya, umufuko wose uronka amafaranga. Ubu inyuma y'imyaka 3 byifashe gute? Twarakoze ibishoboka byose kuko kugira umuntu uronka icyo fungura nuko mugwiza umwimbo mu bifungurwa cyane cyane. Ico gikorwa ni gikorwa twakoze cyane. Uravye abene gihugu bose twarabahimirije baraja ku kivi, baraja mu makoperative, n'abahora bavuga ngo kurima no guhamba amaguru baratevye baramenya yuko kurima ari ubuzima kuko kare umuntu yarazi yuko kurima ari kugira ufungure gusa ata mahera arimwo, ariko ubu baramaze kubitegera. Uretse ko uburimye buca bujana no gukingira ibidukikije, je ndabona yuko umwimbo wariyongereye cyane kuko isi ndimwa nayo yariyongereye. Hari ahantu hari amashamba, ibiti ataco byabimaze, mugabo usanga hose hari imirima, byerekana yuko umwimbo nawo waciduga. Kandi niri kuratembera mu bene gihugu kera je naho mbona ugiye nko mu isoko cyangwa mu misa wasanga abana bateruye bagwaye kwashi, ntaho mbona bagwaye kwashi. Ariko n'ubu baravuga yuko bashonje bataronka byo gufungura bikwiye. Rega abarundi umenye barafise ingeso mbi iyo bayazanwe n'ibihe bigoye twaciyemwo, gusaba gusega, usaba imfashanyo, abagira neza. Ico kintu caratumye abantu mu mutwe bumva ko ari kwama basega. Kugira ngo ushobore gusaba ubanza gutera ikigongo usaba, ugacuvuga kugowe, kukenye, naho wamesha impuzu uvuga kutagira gahuzu, ugasanga umuntu afise imodoka ntagira imodoka, afise inka 10 akaba afise utubuguma. Kugira umenye ko abantu bashonje baraba mu maso. Ndibuka umukuru w'umugambwe yigeze kugirisha ikoraniro, hanyuma zana ugwaruka ruratamba ruratarika ruvuga yuko inzara babishe ngo bari hanze ntibatahe. Ndavuga mbega ushonje aratamba kuko bariko baratamba, ushonje ntabagwaye kwaje. Ibi rero byo kwica umwano nivyo maze iminsi mbwira abarundi. Ntushobora kuba wica umwano gutera imbere niba wemera ko ushonje mwisazo uja kugira urokizo kuyi. Zerekana yuko n'ingeso abantu bari baramenyereye gusega kubera ibihe bigoye twaciyemwo, haza bagira neza baza barabafasha. Muga iyo umuntu amenyereye gusega ntigera amenya ko yatunze. Ariko uravye ku masoko urabona ko hari ibintu byagerera doga ibiciro, sinzi ko bijana n'ibihenye, ariko ugeranije ibintu bya nkenerwa, umuceri, ibiharage byagerera doga buke buke, aho hakaba ifatiro ku biharo yuko ubuzima buzimvye. Kugira umenye umusaraba wikoreye ubanza kumenya abandi bikoreye. Uwo mucero uvugwa gute mu bindi bihugu duhana imbere? Ivyo biharage bigugwa gute mu bihugu duhana imbere? Ivyo biraya bigugwa gute mu bihugu duhana imbere? Uco ugenda ubunyene uzunguruke, ariko ndaraba mu masanamu ingene abantu bariko bazana inoti z'ibihumbi 10. Uraba ingene abantu batonza bafise inoti z'ibihumbi 10 n'iza 5. Wacuvuga ko bakenya. Rero hari ibi amvugo ya politiki. Abantu bavuga ubutegetsi ntacyo bumaze kuko murashonje.
ego turashonje hariho abantu rero iyo n'ingeso novuga yagiye mu karanga dutegerezwa kuzosambura n'ahandi nk'ubu wagenda ukaraba ariko bajyana inoti z'ibihumbi 10 waheze ukavuga ko abantu bakeye reka tujye kuri izo noti z'ibihumbi 10 nyene kuko ubu nico gikorwa ariko kirakogwa mwaravuze neza mwari maze imbisi mwarateye akamati ivyo binoti ndasubira ngo mwabivuze ivyo binoti nzobicikisha ibipapuro ati umunsi muzokwikangura musaza nabisigaye bisa n'urwatsi rutoto kandi mwabona byasa n'umuhondo ntimuze muvuge nivyo biriko biraba ico gikorwa giteye navuga nti igikorwa ubwa mbere kimaze umwaka urenga tubwira abantu kuko twarabonye ko hari abantu bivye igihugu turabibona neza kandi ubu murabibona aho umuntu azana amahera ugasako yarakwe muri banki niko ameze yaraguye ifira ucubona ko igihugu carasahuwe hanyuma rero igihugu carasahuwe kuko amahera nari igihugu utegereza kurondera ingene ayo mahera asubira kuja mu ntumbero y'ubutunzi bw'igihugu rero kugira ubikore uyakura ngaho hanyuma abasahuzi nabo abasahuzi baragorwa kuko iminsi yose urarira warasahuye ntushira habona ivyo wasahuye ugira ubwoba rero twebwe ku byo twari twiteze cyane cyane umva abasahuzi turabizi ko batazoyazana wewe wakwemera uje kwishira habona ko wize kandi bamwe murabaza no bamenya gute ko umusuma usanga ntagira irangi umusuma umenya ko ari umusuma umufashe ubu rero twebwe igikuru nuko tubona yuko abafise ayo mahera mu butungane bose bashoboye kuyagarukana hanyuma amahera atembera aba mahera koko meza y'ubutungane nyene rero navuga nti ko bigoye kumenya uti kwa nakari yangahe haja ngahe reka turabe inyuma y'itariki 18 tuzoca turaba urugero abantu bariko bijanye n'ubutunzi rero bw'ukuri atari bwa butunzi usanga ibihera vyuze mu bantu ataya mwimbo wabonetse kuko mu bisanzwe amahera atereza kuba ngana n'umwimbo mu bisanzwe ntushobora kuronka amahera utashoye ikintu rero iyo habaye abasahuzi mwe nabo usanga amahera arengeye ivyashowe ico gihe rero ibintu bica bitagaciro nibimuvuga ngo ibintu ngo vyaduze vyagize ikiburya nayo mahera ariko yica igihugu nico ituma rero inyuma y'itariki 18 yago tuzoheza turimbure turabe ingene vyagenze none nyimba kugarukana amahera gusa atakindi novuga umutumbere kubera ikintu tarekura nk'umuntu nyimba afise ni miliyoni 20 kuko umuntu arekuriye kuzana miliyoni 10 gusa mu misi 10 nyimba afise miliyoni 30 kubera ikintu mutamuka ngo yazane agaruke mu kigega reka ndakobatse igikorwa kimaze umwaka urenga nabikubwiye ndababwira amahera bayazane mu mabanki umwaka wose gantuze weya wovuga yuko oya izo ni ntagondwa rezo tari bwayazana ivyo rero sinumviriza no kumviriza kuko haheze igihe kinini gishoboka twabivuze yuko amahera bategeza kuyazana mu mabanki ariho n'abanyagihugu novuga gushika ubu bavuga bati iyo bajanye mu mahera kugura ikintu bakikibaha hariho abadandaza banze kugura bavuga bati tugiye kuvirisa ayo mahera turengeje miliyoni 10 ntibemera abo ivyo mutekanya kwitorera inyishu gute erega barazi amakosa yakozwe barabizi beshi jewe na jewe urabona ko telefone yanje telefone yuguruye baranduyikira ubutumwa nkababwira ngo urumva ngo nagira ndehe muri bisi ngo barase kwakira ndabwira none uyamuhengo abari baje kuyakuvunjira abone ko utahita muri banki ukayavunja ugahetse ukagenda muri bisi erega nawe arashobora kwa nkati je nta mwanya mfise wo kuyikorera amahera yawe usuma nawe erega nawe arakubwira ati je mfise ibitabora nawe ufise ibibora genda nawe banze wikure ko muzigo Jesse jewe uza kubuta kuri je ndavyo aho wumvira aho nzanira miliyoni 10 ko no kozazaki arabwira nigenda uyashirire kuri konti ko iko ushaka kundebeka Jesse kwirwa ntonze muri banki mwari mwavuze muti abantu batwaye mu mahera turabasavye yagarukana mwaravuze ko arabamaze kuyagarukana aya madubura ko yobanganiye ntakubwiza ko ariko ataye bayazanye ko neza nta muntu nomwe nabonye nari nagerageje ndavuga nti n'abafise ubwoba babona ko ari amahera biyivye ni basi niba yazana nzo bagumiriza ibanga ntibigeze bazana nico ituma ingingo zica zitora zigafatwa hanyuma rero abo bavuga ko bazanye natevye ndavuga nti uwohora imbwa gusutama zimara zose rero ncanja dutangura kurimbura abantu tukaguhamaga wewe urafise amahera ngaya yazana utayazanye
urayazana wongere uhanwe. None rero ko ubu turi mu gihe c'ikigongwe yazane, hari abayazanye rero turamaze kuronka amamiliyaridi menshi mu cegeranyo na Rosu no munsi hariho uheruka gushikana miliyoni zishika 220 kubera ubu turabaharura tukababona kandi tuguma tubaharura n'ubu hari nk'abarosa amahera mva makungu bavuga ngo bagiye kuzana ibintu hanze ntibabizane urumva barahombeje igihugu kuko igihugu kugenda amahera kuyata ni nko kujana amahera mva makungu kuyata abo nk'ubu turavuga tuti zana bijya bintu cyagarukana ajya amahera mva makungu uhitamwo wase kuzana aravuga ati ibintu bitangaje ibintu byabaye mu gihugu cyacu aho umuntu akubwira ati naho wonyica ntawo ndayakura uko narayariye none jingire gute ukavuga wariye gute ati nagiye kuyavunja hajya ku isoko wayarose gute ko muri banki hava y'amahera atari ayayintete duharura ati baragenda je barayanduyike barashijana kuri konte yanje Dubai cyaragenda nsaba inoti ndazikorera ndazitsara mu gihugu ndayavuye ureka ubusuma bwose bwabaye burya twabumenye kubera abo tuza turafata tubwiza ukuri akavuga ukuri rero kubera jewe nzi igihugu kiva hari igihe niyumvira nti abantu ntibazi n'igihugu icarico burya n'ibintu byinshi ntibi ibijanye n'ubutunzi bw'igihugu kumenya yuko amahera atari gwawe ari igihugu yumvire nk'abantu ashobora kubwira ukabona ko ari umuntu yize w'incabwenge ukamubwira uti amahera mu bisanzwe mva makungu abikwa mu mabanki ngo none ngo nimwanyemerera kuyashana muri banki ngo shatse kuyakira ngo muzoyama none uyakira uyajana guyasumisha ku isoko kuri kote kubera ntibazi ko amahera mva makungu arayagendera mu muyaga bo bazi yuko ajya ufise amadolari 10 genda kuri kote busume nda ntibigukundira muga nasanze hariho indero mbi ngira ngo yavuye kuva erega burya kwikukiranya kuri mu Burundi ntiburikukira kuko no mu mutwe ari abantu bakiri mu gikoroni gusa bacimvira igikoroni bibananira kumenya n'igihugu neza ingere kimeze uko barakitwibagije rero n'urugamba mbere novuga yuko nibwo rugamba rusigaye mu gihugu cyacu urugamba rw'ubutunzi urugamba ko kugira ngo abantu bisunune mu buzima abantu bamenye gutunganya iby'ubutunzi mu gihugu bamenye intwari bereye cyarico nibwo rugamba novuga nti uturimo rukomeye none ikiringo cy'ikigongo kizomara umwanya ungana iki ndavuga ko burya biragoye kuvuga ngo uri mu kigongwe uri muri iki igihugu ntumanyura igihugu uzurahindura ibibi ubigira vyiza rero uzurabe nk'iyo ugomba gukora amazi ya rusengo uramaze kubibona uratanga urukimba ukayatoa amazi urabona ahantu hari imbizi usanga amazi atonganutse asa neza cyane mugari iyo hageze gukora rusengo murayatoa kuko urahimba ukahatunganya amazi basa nabi cyane ubibona yahora avoma kuri yambizi avuga ngo uranyononeye amazi akababara hanyuma ayo mazi uhejeje kwakora neza amwe mabi aratongaruka akagenda uko agenda haza ameza gushikaho mabi ahera akaba ivyiza rero nk'ubu ndashobora kubwira nti kuri urugamba rw'ubutunzi ivyo tuvuga tuti ubu turacorosha turacagira iki kubera uvuga uti nakorana n'ibitazi bifata mbeba ntivyari bizi ivyo ari vyo mugabo je no kubwira nti nk'ubu nitwaheza iki kibazo kijanye n'abari barivye amahera turashobora kuvuga tuti ubu umwese nta numwe atazi ubu nta numwe avuga ngo ntavyo nari hari n'abantu babimenyerega n'ivyo amahera ubu nyene hari wabimbwiye hirya yejo ngo je n'ukuri kandi mbona ko yiza afise diplome mbere afise na master ngo ubu niho ntahuye icarico ubutunzi bw'igihugu n'ifaraga ry'igihugu we yabibwiye ko je ndamuraba sansanga nti nukutamenya urumva rero uri gukorana n'abantu kutamenya iyo uri kuravuga amajambo abantu bacavuga ngo umve nani ngo uzavuga mugabo iyo ukoresheje igikorwa barabona ni hako yaduha tuvuga ko umwana kumwigisha ko umucanga uturira wewe uramuhenda ugacisha ku rutoki office umubiri ukomeye kwibuji hanyuma nawe agacacisha agenda bukebuka agacasha acavuga ngo papa yampeze ntazosubira nk'ubu rero ndakubwiye ko nk'ubu n'ikiba kiho kiraboneka haratera igihe rero uvuga uti ubu rero muri ntagondwa ngira afata inkoni
ivyo rero buri vuba mugira mutangure guhana banze rindire duheze urugamba turimo uzocubona ibikurikira yego ama muri amahera nyine bagira asubiza ejo bundi mwara mwavuze yuko ibiro byavuze yuko mahera mwaterereye ikibuga cy'umupira ngaha muri yavuye muri ayo amahera abantu baribaza akoreshwa gute azoca aja muri bije ya leta azoca aja muhe bikorwa kugira ngo abanyagihugu babone ko habonetse akarusho mu bisanzwe mwe najya amahera kugira ngo mu bisanzwe ni nk'amahera aba ari kugira bicibutso kugira abantu bamenye ikizira nk'ubu sajya gusa ujya muri yaridi burya twabandanije twongera ko n'ayandi kuko tugoma uko yinjiye ayo mahera jewe nifuza ko abantu bazobereka bati raba ikibi cyo kwiba amahera y'igihugu raba aya mahera twari duhomvye ubonye ijya stade hagaze ucuvuga uti aho umuntu yari yivye stade raba iki kintu twahomvye kwera ubusuma nukuvuga bose baca batanga gutuza umuntu wese agenda rituga ry'igihugu hajya rero si ivyo gusa burya none kwaza turashobora kubona ho hariho umugambi ndiko ndaraba ingene notunganya nka mu gisagara urabona yuko amazi akunda gukama yononekara ngomba kugira amazi twavuga tuti amazi y'abene gihugu adakama nko ndaraba nkavuga nti mubona muri cya kigega hahandi harayangana iki umva imigambi y'igihugu arabandanya ajya ari ku mahera akoreshwa ku mwaka mugayo yandi ni nk'amahera atari yatewe kuko ntuzi umusuma azoyazana ryari kubera utabizi rero ntabarategekanijwe mu mahera azokwinjira mu kigega kubera rero aje ucuvuga uti nayabene gihugu ndibuka abantu bacu batagomba hagira buryo usanga hari n'abamiramitwa ngo ico yampanda yibe nanje aho nabibaza aho nabashaka kutagwa kuba amahera ko batarishyize mu yazokoreshwa na leta nabajya batoye bagira batangure gukuramo bukebuke amahera yinjiye mu kiganda kubwira kugira uyasohora amahera yinjiye mu kiganda ca leta kugira uyasohore hageze nagenda kubwire amategeko y'u Burundi ndayakunda cyane ingorane dufise nuko usanga indongozi uworeretse niwe nyene usanga nyonoye muganda ndakubwije ukuri aha twoshaka kuharura amahera y'igihugu kuva kuri bagaza je ndakubwije ukuri aranditse yose nuko urumva twobimara ku imyaka ugasanga twaracerewe n'ibikorwa twibereye muri ivyo gusa mugabo ndakubwiye ko nk'ubu nuwoshaka yibona hinja ngahe kwa kangahe anganiki yasohotse gute agiye ivyo ni ibintu biharugwa cyane je rero kubera ibintu nkorera habona ntabwo babisa ari abavuze ngo ko batabibona neza ngo dumusuma nje mbona mwari mukwiye kunyambika ikidari kuko kono umuntu yivye aca azanira igihugu narinkwiye kuronka ikidari ubwo byose no gutabenya kuri ibyo nyine mwavuze ejo bundi ki ari abantu bari kwahungabanya ubutunzi bw'igihugu hari abantu washaka haravugwa yuko hari n'abantu bagira bafise umugambi wo gutembagaza ubutegetsi mu nyuma turabona yuko wahoze ari umushikanganje wa mbere wanyu afashwa arafungwa kandi mu byaha yagizwe harimo ico guhungabanya itunga ry'igihugu ibyo byo birafitaniye isano n'ubwo guhungabanya itunga ry'igihugu burya iyo ibyaha biriko birakogwa murabona je nagumye ndababwira nti duca umurongo hagiye umuntu abandanya yonona kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi izovyura yumwe iyo rero umuntu abaye ntagondwa uragenda uti rero wewe tujya tuguharura ntakundi rero burya gutembagaza igihugu abantu bibaza ngo gutembagaza igihugu ngo no kugenda ugafata ibikoho ukaja kurasa ukica umukuru w'igihugu ukavuga ngo nafashe igihugu mbe igihugu gifata gute rero abandiko ndabitwenga ivyo harayo ndafise igihugu ndabitwenga hariho rero ingene ushobora gutembagaza igihugu mu bundi bwenge nk'ivyo bijanye n'ubutunzi muramaze iminsi mbaza abakozi ba leta mbega nk'igihugu gihomvye bigenda gute ngo guhomba bakataka kwibura bazi ko bavuga ngo leta ntihomba kubera iki bazi yuko igihugu umenga hari ahantu hari ibomba bavomamwo amahera hanyuma ndabaza igihugu kurya isosiyete hari amashirahamwe ahomba n'igihugu kirahomba none amahera atacinja mu kigega ca leta n'igihomba ngo turavyumvise ko gihomba none iyo gihomvye bigenda gute bandaba mu maso turabwira gihomvye mwese muca mwomboka none musubira kubaho gute nta mukozi wa leta nta mupolisi nta musoda nta barabara nta bitaro nta kintu gisubira
none muca muja ntabwiye nti muca mwese muhunga cyangwa igihugu kikaja kija mu minwe ya ONU kubera mu masezerano mpuzamakungu atagihugu na kimwe gitegeza gutebaga gica kija mu minwe y'ishirahamwe mpuzamakungu mwese muca muba abanyamahanga mu gihugu cyayo abantu benshi rega nk'ibyo nta nibyo bazi rega n'utuntu twishije bunza ndumva nk'umuntu akubwira ngo nkabugiye bajeje kugira ngo itegeko rigenga amahera azokora mu mwaka ngurumva ngo tubura amahera ngano ngo niyo tuzobura ngo babazi ngo ko ari igisanduku ngo yuzuyemwo ngo habura gwajya ugasanga rero bariko baragira bijya bacisha ku ruhande mu badandaza bakira ikigega ca leta babazi ngo biherago birahari kubera nababwiye ko hakiri habafise umutwe w'igikoroni kubera abakoroni bategereza kudufuta mu mitwe bw'igihugu igihugu tucibagire bacibe atanumwe atacabira nivyo rero waza mushikanganje wa mbere yagize ibikorwa bibi bijanye n'ivyo bintu yakoze ibikorwa none hajya wibaza yuko inzego z'ubutungane zari kuvuga ngo zimufata ata kintu zabonye zimwagiriza ubu bari mu biharuro burya nico gituma ubona bataraja mw'idonido bataramurengutse urabona baguma baza kumubaza bari mu biharuro baza baramubaza bati iki ni gute ivyo asigura hatsindirwa akahabona nawe nyene gawe yarashobora kuhabona rero bari mu biharuro baraba yego ivyo